ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane Karibu karibu. Sawa. Yego. Yambuletse. Madame ko ntamubona yafatiriwe nibi. Madame. Kwibona atari umugore kandi mwiza bere. Ibi byari byateguwe n'abagore. Umugore yari yabiteguye kugira ngo abonane na mugenzi we barafise icyo bashaka kuganira. Bo, madame wanje urazi ko ari umuntu akunda amasengesho. Yafatiriwe ari mu bikorwa by'Imana. Ama kandi sinzi ko madame wawe yoba asanzwe aziranye na madame. Oya. No. Bo, ntamuzi. Ariko bari bafise icyo bashaka kuganira mu byo botegura bibaraba. Ico gituma yari yifuza ko bamenyana. Aruko bimeze nta muti ushibeye. Nibaza ko uyu mugore ari umugore mwiza kandi ubona abereye urugo. Ashobora kuvuga ko yari we madame wanje. Hama akabandanya akavuga icyo yashaka kumarira. Ibyo bari byo. Bo, ibyo bari sawa ariko kubesha si byiza. Jewe nigishijwe yuko ikinyoma ari cyaha. Bitangura uvuga ngo akantaco. Bigakurikira uvuga ngo niki ntaco gitwaye. Hama ngo nibi bitwaye iki. Bikaza kurangira ubaye umunyakinyoma katwa. Ni nk'ubu yomenya ko namubeshye. No kwisigura gute? Kira noneho mpore aza kuzanana na nene ntaho yobihungira. None kubw'ivyo ushakisha bigenda gute? Reka ndamwandikire madame. Ndamubwire ko yo bisibye by'uyu munsi ntiyirirwatsa. Babishira undi munsi. Urabona ko biteye ingorane mu byabonye sinanakubwiye wari ukwiye kumuzana madamu wawe ariko nawe uzotahuriye none ko yashaka tuvugana iby'akazi aka madamu canke yarasi ibindi bintu bapanga nawe nawe wamenya mugabo kubikosera mukuru Superbat irahingura amabati ya beje 30D, beje 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12.
kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubakwa nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri turavugana gasanzwe nyine nk'abakorege tu. Bon ntaco reka jiwe nta turasubira turavuga. Mabuja ko mwagiye muri ekipa ukabagarutse wenyene. Nabonye ivyo bagiyemo bitanyerekeye camitamwa kugaruka. Nkabibona ukuntu bagutereye inyuma sha. Nenda bizi neza yo kuri mu bantu bagiye badashika iyo bagiye. Nkaho usanga mugeze mu nza bace bagutahasi kugira ngo bikomereze kunezerwa ntubikire umunezero babikeneye. Ivyo navyo bakuye. Ninde bakubwiye? Ariko Mabuja yego basisi nize reka navyemera. None ni foto binanire kusobanukirwa iki siguye. Erege sura yawe ni cyanditswe. Umuntu wese yosoma agacamenya neza yuko wewe aya maso yawe yarize arasubira ararira. Hanyuma muri hanagoro uvuga ati reka ntahe kaya gakoze nikase ku ntwenga. Ariko je ndakubaze. Wumva tankande. Hagati yawe na jewe. Ninde mukoresha wundi? Uretse ko wiyibagiye cyane ucanga ukavuga ukayoberwa n'uburiwe. Je ndi nyoko buja nawe uri umuja wanje. Mabuja ibi ndiko ndavuga naho bihuriye no kubura umubosi wanje abandi umukozi wawe. Oya sinibagiye kibanza muga ivyo nkora vyose niko bw'inyungu zawe. Je sino kwicara ngo ndeke ndeberere Mabuja wanje reka atunurizwa umutima. None nkora iki? Ako niko sawa. Ikintu nkeneye nuko okwicarika boss kugira ngo umubwire umwereke neza yuko ivyo akora ari amakosa agushavuza kumbure yo hinduka. Ivyo navyo sanze narabikoze hama ibintu bikaguma bimeze uko. Aho rero yabifuwe ikintu cyagirwa ni kimwe cyonyene. Ayo mavi yawe yakovye usenga ufukame weyegereza Imana nibifungo vy'imisi nk'indwi n'ukwezi kose ushiremwo kugira ngo Imana yonyine imwihindurire atari uko uzoka mu mare buri munsi. Bisa neza. Bamunigire bamunzi. Ariko je ndavuga simvura. Ariko ari we bigenda gutuza n'utuntu tw'ijambo jambo ubona ndi kumwe n'umubosi ngaha uyungorera uzi ko yagiye atwumvise uzi ko je no kwirukana mu kazi. Ibyo ndazi ko bishoboye kubikora ariko icyo nzi neza umubosi w'ukuri narangwa n'amashavu habwarangwa no gushishoza kumugira fata. Rega ikibazo cy'amajambo je navuze ikibazo we n'ingingo wafashe kuko naguhanuye kuva tuva muhira gushika dushike ngaha wase kunyumviriza. None rabo mugabe navuze wogiye twanabivuganye. Iyi niyo ngaruka mbere rero bizanye. Iki natangaje uyu mugabo tunazinanye. None rabo binavuze nivyo naje namwiza kubuza. Rega ikibazo cabaye kandi cyamaze ko. None hakorwa iki?
ikibazo kirahari kandi kinini ariko ingorane nuko udashaka kubona ahantu hari ikibazo ngo hakosowe biragoye kubona umugabo yubaha umugore wiwe ashobora gushikira undi mugabo bw'amafuti yiwe ngo ni kubera ngo ari kumwe n'umukozi wiwe biragoye ubwo rero ni wowe kwitunganya ukaraba ukuntu kusura amakosa yawe urumva rero nkuko ndavyumva uramushigikiye nomushigikira gute atari we yabitanguje ngo ndamwunganire ariko nyene birumvikana kuje naguhanuye kuva kera wangu kunyumviza ko ndi umukozi wawe mu gihe nuko urabikorera ari umuntu w'agaciro kadasanzwe kuri wewe igawe hari ico udatahuye bazi mpamvu ivyo vyose ndabikora ni mpamvu nyabaki ndagukunda ndakeka amasaha yo gutaha yageze Bonjour, uraje ku kazi je nari nzi ko washitseyo kera ntuhacari ngaha byagenze gute mama urabizi yuko atamusi n'umwe nashobora kuguhenda no kwindabuza amahoro mu mutima afite umutima umwe uri kuransunika nje ku kazi ubundi ukambutsa rero nabuze icyo gufata n'icyo kureka nuko nari nzi kuri kurahangayika kuko iminsi yose yo ndose indoto zanje ntizigira ubusa indoto zanje zinyereka neza ko uwo mukorana mufitanye ikibazo bizorangira neza ariho bisa amasengesho ni nayo mpamvu bikunze umuryango twese icyo tugiye gusenga tuguma kuri eglise hama tugafata umwanya wo gusenga twisonzesheje Kristo Yesu aza gutabara urakoze cyane mama niko uraruhuye umutima wanje muri ako kanya gaheze nari numva umutima utuntuye uvyimvye umwe ngo wuzuye nk'amabuye ariko ubu ndumva ameze neza none ga mama dukora iki oya wegenda ku kazi ugenda ukora ariko wirinde ku muntu uwo ari we wese aza kwiyorobekako akubwira amajambo atariyo ugerageze ubagahore kuri mugenzi wawe ibisigaye Imana izo gutabara sawa mama urakoze hama ikindi kintu no gusaba ugerageze kungira ku mavi ba ibyo nacyo ndisengera ariko mfashe ku majambo mbwiye ciye nizera rwose ntanakekerana yuko Imana izomfasha mu nzira zanjye zose nzocana baba mahoro ndagusengera niko kazi kanje urakoze cyane mama ego usigara amahoro rero akazi keza nawe mama wigo mahoro sawa si umbone yawe ujya yinjiye uvuga nde Gi canke John I say John kino murondera kwiki ujya umenga ntazi n'ivyo arimo ariko uzitete gusa igenda itazigiye nk'igiye kubako uzi n'amakuru je ya telefone ambaza ibintu bijanye na dosiri hano sinamenye ko yaje nko ari muri bio my god ndabaza ndekabasha Bon. ivyo vyihoze
urazi rero rya diri ryahiye ariko uko tugiye kubikora bitandukanye nuko twara tubikora. Rich yambwiye ko yavuganye na John aca mubwira yuko yozi wawe ukamwandika akaguha amafaranga, ariko je na Rich twavuganye yuko araza umwandiki aguha amafaranga uyafise mu ntoke cumuharesi ya pirate. Ibyo bintu karagacamutwe sense ko tuyarya atarashika muri comptabilité. Ushaka niba bimenya baduce bankora ku kazi. Se gahera gute ico nzi co boss azomenya shooting yaraheze azoca mubaza John ce tumukaraba tumubwire ko ivyari atavyo twigeze tumenya vyacu bizaba birangiye hama John nawe azomenya ingene arukina azomenya ingene urukina rumara. Ako kantu mengo ariko mugabo aca bimurungikira ki diplomatique naho agaca murungikira ikete si couvert ya info kwa Abel. Bisa guca bigenda gute kwa Abel? Oh rero wibaza yuko John ari umuntu aciye ubwenge aho yo kumvira ibintu nk'ivyo byose. John arafise ibindi bintu yiyumvira gusumba ivyo. Ndamwizeye ko ivyo atavyo yakora. Sawa? Ariko rero ibi bintu bigume muri twebwe babiri. Abandi tuzobibabwira idiri yaramaze guhera. Amafaranga tuyafise mu ntoke. Ibaze nk'ubu twagirije ko twariyemeje kubasumbya. Uribaza ko twabibasigurira gute tukabava imbere kandi tutabibamenyesheje imbere. Kubwanje numva bazobitahura kuko numva ari ibintu bitahuritse ushobora kureka kubivuga ugasanga ari umuntu yarabizi yagira agatorero idiri kabirapfuye hama tukareka kubikora naho kandi twari kubikora bigahera batabimenye amafaranga tukayajya ugasanga turiyica. Numva ari ibintu byoroshe sana bazobitahura. Uko gutimba kwawe urabuje urazi ahubwo murabira ntabone ko twari turavuga ibimwereke. Okay sisi urabizi neza yuko wowe niwe nyenyeri itazima ntigera nkura kwijisho ijoro ryose utirengagije urabiswa ndagukunda kandi urazi ko ari umukobwa wenyine mbona bane ndabona nk'imene gerageza wumva umutima wanje basi. Ariko rero nawe je nawe ubwiye ko atamukoze dukorana tuzoko dukundana kubera yuko ndabona nka brother wanje we naho uba uri yoyo ntakintu na kimwe nokunda rero ivyo kuribaza ivyo ukunda. Si reka kumfata ungarukiriza hagati misi yose basi ufata umwanya uyu zibambanza niramukirize boss. Bonjour. Kuniko bakumushishenze reka ahubwo tugenda naze kuvuga ngo umunsi twadusha dushikara mu mariga. Bakora bavuze ko kuzinduka kuraba Ariya aho yimukiye ukabukira ngaha byagenze gute? Yarashatse mu bisigaye nk'ikiji hama ca ngenda. Sha program yahindutse gatoya. Urazi ko ari imyiteguro twafitanye ko tuzagukora. Rero umuco ugerageza naho washaka ko twavuga ndakuraba Ariya wihangane ivyo twari gukora turi babi bahusiga barabikora. Kubera hariho umumama yanterefone ambwira ngo ndamuherekeze ku bitaro kandi agiye kwibaruka. Rero nshobora kukuza kare cyangwa ngateba deke nje kare ndaza kukurekura uze kugenda ariko nje bwije zoca biba iyindi programme wundi munsi. Mama nawe ntuwaca mbona ko ndumubeshe. Oya urayimusigurira kuko nanje si jewe kandi bimusigura aza kubitahura kuko urazi buri mwigeme wese yagiriwe ubuntu
ko yibaruka kandi nanje naraherekejwe n'abandi niyo mpamvu nanje ico gikorwa ntigeze nkikora. Nta kibazo ndaza kugerageza ndabizi ko aza kubitahura ariko ahubwo ndaza kumubwira aze ngaha kuko kuva tumenyana ntaza homba. Ico kintu coba ari ikintu c'ingenzi kuko hamwe aramutse ashika ngaha muri iyi nzu woca umwigisha ivy'ubutumwa bwiza ukamwigisha gusenga kandi bibaye ngombwa woca umwana bwabo muri bwa butabo dukunda guha abandi bantu hama kandi ugaca umwobrije akakwiye kuguma basoma kenshi. Aha nta kibazo ahubwo uranyibukije murashaka kubimubwira cyangwa kubikora asanga navyibagiye bitewe n'urukundo ndamukunda sanga navyibagiye. Uryo urakwiye kureba gukunda ibintu by'amafilme ko bizohava usanga bigutandukanije n'umuremyi wawe. Nzogerageza ntabibazo mama. Sawa sawa bigiyemo ngende neza. Cyagenze gute? Ibyo twari twapanze byakunze yaje amuzanye nyene amwishimiye hewe umengo ni inzahabu yatoye ariko hari ikintu ntakunze bituma abastar bose umengo sino bashingira umukobwa wanje kabisa gusa umbabarire ko mbavuze nabi kandi harimo umukunzi wawe. Ivya FIKO tuko turayaga buvyihoza kandi hirya si cyagezwe kitohinduka n'uboza wumva twatandukanye ahubwo mbwira niki cyaguteye kugira ivyimviro bimeze gutyo. Ivyo reka tuvyihoza ahubwo mbwira FIKO muramaze kuryamana. What? Come on daddy. Urabona ko umusore atarankwa iyo mbona ubwambure noneho nawe nyine arabizi ko nabimbwiye twaduhebanye iteka fite tumaze gushikako ahubwo reka kunjaniranye niki cyagutumye ugira umutima umeze guconya. Imana ishimwe ahubwo sinzongere kumva ko wagiye guhura nawe niyagukenera azo gusanga imuhira canke muhurira ahantu hari abantu benshi atazohava na gufata ku ngufu. Abastar sabantu nibi kudashaka kumbwira ico ko atari bazima sinakikwemerera ko FIKO wanje ntabwo nk'ubwo nyenda mubonamo ikindi ari hano babigize akazi atabigize kandi cyo kwinezerezamo kandi umuryango ntabwo ngatukisha umuryango mureke tukisha ubwiwe wenyene. Mafi umbwira ko ari mwiza gute na shebuje atari inyangamugayo umugabo yubahuka gusiga umugore wiwe akumva ko umukozi wiwe yomubera mu gishingo ataniye he n'imbwa yubahuka nyina aho ntibica bigaragara ko nivyo ntabonye babikora. Hama nawe ngo FIKO yoba muzima agendana n'abagabo nkabo. Papa rero aho rero urukundo rubera urusatsi cyangwa ubuhumyi aho ugira uronke ibyo nsigurira kugira weze umugabo wawe. Umva nkubwire ubonye imbwa itobotse ubuhanga ntiba yamenye inzuga inke